Sangwe kaze nshuti bakunzi ba BTV Burundi, kaze tubashikirize amakuru avuga muri Kirundi bwamushikirizwe na Jewe Gilverne na Kimana. Amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Indongozi zizotorwa mu mwaka wa 2025 zisabwa gushira imbere inyungu z'abene gihugu, hagushira imbere inyungu zabo byavuzwe na Faustin Ndikumana kabateguriye muri ano makuru. Nyuma yaho ikiro cy'isukari ya Sosumo ishiriwe ku 600 by'amafaranga y'amarundi, umushikiranganje wa mbere Geruvendera Kobuci ahamagarira abarundi kurikanura ntibemere abadugiriza ko ibiciro navyo twabateguriye. Ana yandi ni mukanya Sangwe ikaze. Nasuye kubaramutsa ndabaha n'ikaze nkuko nemeje kubashikiriza mu ngingo nkuru abazotorwa mu matora ya 2025 basabwa kuzoshira imbere inyungu z'abanyagihugu hagushira imbere inyungu zabo byavuzwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe gishinzwe guhamagara abarundi guhindura ingendo Parsem. Nk'uko twateguriwe na mugenzi wacu Aleloris Ndongozi. Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe rijeje gukangurira abarundi guhindura ingendo Parsem mu mfunyapfunyo y'igifaransa ahamagarira indongozi zose zizokwitoza mu matora yo mu mwaka wa 2025 gushira imbere ineza y'abene gihugu birinde guharanira inyungu zabo. Harageze hano abarundi baza barakanura bakavuga bati mbega dutora iki, abo dutora barakora ibyo bategeza kwabo. Abarundi bagahaguruka bakavuga bati ibyo tubaturira muko murabidukoreye kurabye ukigeze urwe tukotera kamo n'indongozi izume ziyumvira gutorwa gusa. Urani igihugu aho kigeze ingwane kirimwo mu by'ubutunzi izo zibibazwa. Urani indongozi izo zibibazwa izumvire amatora ngo natowe twabwira tutizingwaye none muri ko mudukora mu uko dutora hari ico rero mujejwe rero ibyo n'ubutumwa abantu bari ko baraba amatora nabe mugabo abo batogwa bumva ico bajejwe iby'ibiturire bidahera ubutunzi bw'igihugu busahugwa abantu bahanwe kaja mu ngorane zo turimwo amahera agacu ugasanga yasahu ibintu byose atacamira. Naho rero abantu bavuga bati ntitubatora gusa mugabo hari ico mujejwe none ubirutobogira uje ku yunginda abantu bafise ngo ndatowe nje kwitunganiriza ibyanje ntunge niba atacamira nibaza ko yongende kwiye guhinduka. Avuga kandi ko ikiringo catanzwe cyo kwiyandikisha cyo kongereza kuko abarundi bafise iyindi mirimo yo kurondera ubuzima bakora. Uravye ubuzima ngene bugoye bahanze ni byinshi kubaho ku munsi singwano usanga hirya no hino ibitoro kwiyunguruza ibyose amazi amatara iki okongereza ico kiringo hama abantu bagaheza bakaronka umwanya ukwiye bakitaba ko na leta itegeza kuyumva yuko igoya abarundi navyo ntivyahe na biki. Tubutse ko ikiringo cyo kwiyandikisha cyari cyatanzwe ari cy'iminsi 10 kikazorangira ku igenekerezo rya 31 gitugutu uyu mwaka. Nyuma ya kiro cy'isukari ya Sosumo gishiriwe ku 600 umushikiranganje wa mbere Geruvendera Kobuci ahamagarira abarundi kurikanura ntihagire uzobadugiriza ko ngo yishingira ibiciro ashatse. Nimwe twateguriwe na mugenzi wacu Patrick Hatangimana. Ikibazo cy'isukari cyavuye ku 3,100 gisimbira ku 8,000 atansiguro zikwiye zitanzwe. Mu nyuma induru zivuze na yakwa mukuru w'igihugu avuze ati ivyo bintu nibishoboka. Mu nyuma turumva ngo baracize neza ngo kigaruka ngo ku 6,000. Rero umuntu acayibaza ati none abakiguze ku 8,000 ko ariho nabakiguze ku 10,000 amafaranga yabo bazoyasubizwa arenga ku 6,000. Aho hari kuri wa kane igenekerezo rya 24 gitugutu mwaka wa 2024 mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe aho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Geruvendera Kobuca yari umutumire imbere y'abashinga amateka bari kumwe n'abakenguza amateka mu ntumbero gushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu gice ca kabiri c'umwaka w'amafaranga w'2023 ushirwa 2024. Abo batowe ngo baserukire abene gihugu mu bibazo babajije umushikiranganje wa mbere baragarutse ku kibazo kijanye n'ibiciro vy'isukari. Umushikiranganje wa mbere Geruvendera Kobuca mu nyishu yatanze yagize ati kuva isukari ija ku 8,000 igiciro kigashikirizwa n'ishirahamwe Sosumo hanyuma mu nyuma nyene icubahiro akatanga intumbero
nagira menyeshe yuko nta mugorosiste n'umwe yasubiye kuza kurangura isukari muri Sosumo. Rero kuvuga yuko hariho wayiguzeyo muri Sosumo akayigura ibihumbi 8 akayigura ibihumbi 10 sinibaza ko yari ya Sosumo. Mu mafaranga mwatoye ngaha mwebwe nyene mwarasizemwo la liberalisation du cycle. Uno musi isukari rero ku isoko iriho izanwe n'abikorera ivyabo. Igurwa hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 hariho nahigurwa 12 imbere. Mbejo ntituzosanga nahubwo abantu bariko baragura irya sukari ya Sosumo batumemera bayisubize mu yindi mifuko ejo dusanga ari kirigurishwa n'aba privé ngo niyo bakuye hanze. Ivyo vyose nivyo gufashanya twese kugira nimbe turiko turavugira wa mwene gihugu tubone ko mwene ujya mwene gihugu akingiwe. Kuwa 8 Myandagaro mwaka wa 2024 niho hasohoka ingingo itewe ku mukono n'abashikiranganje babiri ubudandaje n'amahinguriro n'uwikigega ca leta itanga uburenganzira bwo kurangura isukari haba ku butaka bw'u Burundi eka ndetse no hanze y'igihugu kuri uyo wese abishoboye, maze iyo sukari ikazodandazwa ku giciro gihuye nuko yahinguwe canke yaranguwe. Nayo igiciro c'ibihumbi 6 ku kilo kikaba ari c'isukari ya Sosumo ihurira ku isoko n'ubundi bwoko bwinshi bw'isukari irangurirwa mu makungu n'abikorera utwabo iheza ikadandazwa ku giciro gishobora kurenga ibihumbi 10 by'amafaranga y'amarundi ku kilo. Ihanishwa gurisha ry'ibihinguriwe mu bihugu bigize isoko rusangi na Afrika y'ubuseruko n'iy'umanuko ryatangujwe. Abari muri iryo hanishwa gurisha bakamenyesha ko bahungukiye ibitari bike n'umwe twateguriwe na mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Abadandaza canke abafise ivyo bahingura bari mwihanishwa gurisha ngo bagiye kuhungukira ibitari bike ku bw'iryo hwaniro ry'abadandaza bavuye mu muryango w'ibihugu bitandukanye vyo mu isoko rusangi vyo muri Afrika y'ubuseruko no mu bumanuko. Hambavu y'uburyo bw'amafaranga ngo bagiye kuhungukira ubumenyi nk'uko bisigurwa na bamwe bari muri iryo hanishwa gurisha. Turabona ko twahahuriye n'abantu bava mu bihugu byinshi tubaganira nabo tukumva ivyiyumviro bitandukanye, hanyuma natwe bikadufasha kuguruka no kwiyumvira ingene natwe twosangira urudandazwa nabo. Ko turunguka kumenyekanisha ibyo dukora, kuko abarundi benshi bari bibaza yuko ibi dukora ni kuvuga amabati, imisumari ko mu Burundi bidakorerwaho. Benshi bari bazi yuko bikore ibihari byose biva hanze. Funguka tuko turabona ko ingene ibintu bisohoka, ingene babikura na benshi bavuga ati biraryoshe mukoranye n'abantu bo hanze muri Canada kubera it's easy to carry. Abo badandaza basaba ko amahanishwa gurisha abahuza n'abandi yotunganywa kenshi kugira ibidandazwa bihingurirwa mu Burundi bimenyekane mu yandi makungu. Ibituma bitamenyekana hanze umuntu avyigweje akenshi biva yuko amahwaniro atari menshi cyane, byosaba yuko hazahaba amahwaniro kenshi bigatuma duhuye n'abandi bo mu bindi bihugu tukabona ubukerebutsi bashira mu rudandaza rwabo, natwe tukiga gukerebuka muri urwo rudandaza nkabo. Ibi bintu by'amafuaha ni bikeya cyane, bari bakwiye kuvyongereza akabaho kenshi gashoboka mu mwaka kugira ngo ko nk'ubu ibaye ibisi 3 gusa. Rero abanyagihugu bose si bose bacaronka akanya ko kuza ngaha, kandi urabona ko iba mu masaha y'akazi, ahubwo twabona ko vyiza bozo organiza izindi zibera mu zindi ntara nka nyene tukamenyekana. Ariko ko tubikora nka gake mu mwaka nyene baratinda kumenya, ariko ni bukebuke. Sico kimwe no mu bindi bihugu tuvuge ko byateye imbere bikaca bigora bo byateye imbere publicité ni kenshi babigira kenshi. Tubibutse ko uwo muryango w'isoko rusangi ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko washinzwe muri Kigarama mu mwaka w'1994 ukaba uhurikiyemwo ibihugu 21. Leta irakwiye gushira inguvu mu gushigikira amashirahamwe asanzwe ahingura ivyoza gusahiriza canke gusubirira amakara akoreshwa mu guteka, kuko umurindi abarundi bariko mu guca ibiti ushobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu. Kurikira. Ikena ry'amakara riguma ryisubiriza nimwe mu ngaruka ziva kwigurirana ry'abantu. Muri rusasuma y'abantu n'uburaro ya mwaka wa 2008 yerekanye ko abarundi barenga gato 8 miliyoni, nayo mwaka wa 2023
ibiharuro vyerekana ko abarundi bageze ku miliyoni 13 zirenga mu gihe isi y'u Burundi yo iguma ingana kwa kundi. Ibiharuro vyashizwe ahabona n'ikigo cy'igihugu kijejwe ivy'ibiharuro Istebu mwaka 2021 cerekanye ko urugero rw'inkwi zikoreshwa mu guteka rwavuye ku matoni arenga 6 mu mwaka 2010 zija ku miliyoni zirenga 10 mu mwaka 2017. Nukuvuga hafi ibice 57 n'igice kimwe kwijana. Ivyo biharuro vyerekana kandi ko amakara akoreshwa mu guteka yavuye ku matoni arenga 157 mwaka 2010 aja ku miliyoni 2,900 mwaka 2020. Nukuvuga ibice bigera ku 1,842 kwijana. Ivyerekana ko atagikozwe vuba abarundi bashobora guhura n'ingaruka zikomeye nk'ihindagurika ry'ibihe, ikama y'amasoko y'amazi n'ibindi vyinshi. Nkuko byashizwe ahabona n'urubuga Global Forest Watch kuva mwaka 2002 gushika mwaka 2021 Burundi bwatakaje amahegitari 355 y'amashamba. Nubwo biruko mu ntumbero yo gukingira ibidukikije hari abagize utwigoro mu gukora ibikorwa vyotuma hagabanuka urugero rw'ibiti rukoreshwa mu guteka. Aha twovuga nk'abakora imbabura zicanishwa amakara make canke incenga, abahingura amakara canke ibizuku n'ibindi. Bikenewe ko leta ishiramwe inguvu nyinshi kugira igarukire ibidukikije. Hambavu y'ivyo abarundi bamwe bamwe baratanguye guteka bakoresheje gaze, ariko bamwe mu bayikoresha bavuga ko yazimvye cane kuko ikiro cavuye ku 4,500 kija ku 9,000 kandi nayo ari imwe mu vyofasha kugira hakingirwe ibidukikije. Bagasaba leta kugira ikikoze kugira ibiciro ntibigume biduga kandi nayo yasahiriza mu gukingira ibidukikije. Nkuko byashikirijwe n'umuhinga akaba n'umwigisha muri za kaminuza Frederic Bangira inama, abarundi tugumye ku murindi turiko wo guca ibiti n'amashamba igihugu gifise agera ku mahegitari 17,625 arashobora kuzimangana yose nko mu kiringo c'imyaka 33 iri imbere. Turangirize amakuru yacu kuyavugwa mu makungu twateguriwe na mugenzi wacu Ani Lorine Kakunze. Biturutse ku muyaga mwinshi n'imvura nyinshi bita Godefroid vyabereye mu gihugu ca Espagne, ikinyamakuru co muri ico gihugu camenyesheje ko hitavye Imana abashika kuri 51 nayo abarenga 10 barindiriye gutabagwa, abandi bugaraniwe mu mazu canke mu miduga yabo. Muri Valence ikiraro cabomotse, gari ya moshi yataye inzira i Malaga n'abantu benshi babuzwe irengero biturutse kuri uwo muyaga mwinshi n'imyuzurira nko mu ntara za Malaga, mu majepfo, i Valence no mu buseruko. Ikigo kijejwe kugenzura ikirere kikaba cari caramenyesheje ko hazogwa imvura nyinshi mu mihingo y'i Valence, aho ikiraro cabomotse bitewe n'uruzi pikana rwarenze inkombe. Kuva mu mwaka w'2018 imirimo y'urudandazwa ntirekuriwe gukora ku munsi w'Imana. Abahinga bagerageje kuraba ukuntu benshi bakenera gusuma cane, biraboneka ko bikenewe ko bahinyanyura iryo tegeko. Igihugu ca Pologne kikaba cuguruye ikiganiro ciga ingene borekura imirimo y'urudandaza ku munsi w'Imana mu ntumbero yo gushiraho umunsi wo kuruhuka kugira bakore iyindi mirimo. Itegeko rishasha rirabuza urudandaza n'iyindi mirimo ikorwa nk'urudandaza ku munsi w'Imana, naho ibikorwa by'amaposita, abadandaza ibintu bikanyisha, abadandaza igitoro, abakora amashurwe, abadandaza ibinyamakuru n'uburiro, ivyo ntibibakorako. Ivyo bikaba vyavuzwe n'intwaro yahora mu bushikiranganje bw'ubutungane. Nubwo biruko urunani rushasha rw'ubutegetsi rugizwe n'imihari iri ku butegetsi n'urunani rw'imihari yigenga ya Donald Tusk bariyemeje gukuraho iryo tegeko inyuma yo gukuraho intwaro yahahora mu mwaka w'2023. Mu ntango y'umwaka, mu migambi yatunganijwe yo gushiraho iya mungu 2 yo gusuma mu kwezi yemejwe n'abakenguza amateka baba muri Pologne. Kubw'iyo ngingo abemerewe gukora iyo misi barongejwe imishahara inshuro 2 n'umunsi umwe w'akaruhuko. Lizard Petru, umukenguza amateka w'umugambi Poland 2050 yavuze ko irekurwa ryo gukora kuw'Imana rizotuma mu rudandaza haduzwa ibiciro ku bice 4 kwijana, hakavuka ubuzi burenga 40,000. No kuri ayo makuru avuga makungu ruciye turangiriza ko amakuru yacu, katubashimire mwebwe mwese mudengeshe no kugirana ibiganiro bya BTV Burundi, twifuriza kuranirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha murakoze.